Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Uburuhuko bw'abashingamateka bw'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2022 bwarangiye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere Myandagaro. Hisunzwe ingingo y'179 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ibwirizwa rigenga Inama Nshingamateka mu ngingo yaryo ya 62, Inama Nshingamateka yaruguruye icese ibikorwa vy'isasa risanzwe rya Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022. Ibirori bikaba vyabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe bihagarariwe na Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Mwijambo yashikirije Nyeniteka Gelas Daniel Ndabirabe yarashimiye abashingamateka ku bikorwa bitandukanye baranguye mu buruhuko bahoramwo kuko bagendeye abene gihugu baserukira mu ntara zitandukanye z'igihugu, babana nabo, basangira ikiyago, bumviriza iryo bagona, bongera babatera intege mu bikorwa bitandukanye vy'iterambere. Aha twovuga nka nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nshingamateka yagendeye intara ya Muyinga, hamwe na nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka yagendeye nawe intara ya Muramvya. Nayo Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka akaba yarasangiye ikiyago n'abarongoye amashengero y'abaprotestanti mu gisagara ca Bujumbura. Honorable député, à l'occasion de cette ouverture solennelle de la session parlementaire ordinaire d'août 2022, permettez-nous encore de vous accueillir particulièrement et de vous souhaiter une bonne rentrée parlementaire. Banyakubahwa bashingamateka, muri iki gihe turiko twugurura ku mugaragaro ibikorwa bisanzwe vy'ukwezi k'umunani 2022, mudukundire tubahe ikaze bimwe vy'imvamutima twongera tubifuriza ibikorwa vyiza. Twizeye ko muje n'inguvu nyinshi zo gukora kugira mushitse kurusha ihangiro nyamukuru ryanyu ryo kwiga no kwemeza amabwirizwa, mutibagiye no gukurikirana ibikorwa vya leta nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu gace karyo k'163. Iruhande yo kwitabira ibirori vyo guhimbaza imyaka 60 Uburundi bumaze bwikukiye, mwaraboneyeho n'akaryo keza ko kwegera abene gihugu murongera murumviriza ivyifuzo vyabo mu biyago bitandukanye mwagiranye. Turabibakengurukiye. Banyakubahwa bashingamateka, batumire bahire, bashingantahe bafasoni, muri ubwo buruhuko abagize ibiro vy'Inama Nshingamateka barakoze ibikorwa bitari bike. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nshingamateka yaragendeye intara ya Muyinga. Mu vyo yaranguye harimo kugendera inyubako zibiri, imwe izoba ibiro vy'intara, iyindi ibiro vya komine, hamwe n'inyubako yo kwakira abavyeyi baje kwibaruka ku ivuriro rikuru ry'intara ya Muyinga. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nshingamateka yarishikiye kandi ku masoko mato mato atandukanye ariko yubakwa kugira asahirize isoko nkuru y'intara ya Muyinga, gutyo anafashe abahunguka bahora bifuza kwiyungunganya mu vy'urudandazwa. Yarongeye kandi aranabonana n'abakorera mu gisata c'indero muri iyo ntara. Twobamenyesha kandi ko nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nshingamateka yagendeye ishure kaminuza ry'abikorera utwabo i Muyinga, hamwe n'ishirahamwe Cooperative Tumaini Company rihingura ifu y'ubuyi n'ibifungurwa vy'ibitungwa. Ku ruhande rw'icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka yaragendeye amakomine yose y'intara ya Muramvya, aho yifatanije n'abene gihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Uburere butandukanye bwaragendewe, aha twovuga nk'umwonga wa Mubarazi Kaniga, inyubakwa y'ububiko bw'umwimbu yegukira Koperative Turi Kumwe Twese Birashoboka yo muri komine ya Mbuye,
hamwe n'ikigo c'iratiro ahashiriwe ko igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara ikiganda. Kubitwerekeye twarakurikiranye inyigisho ku ndongozi zashikirijwe na Pasitori Marcelo Tunasi ku cicaro mpuzamakungu c'ishengero ryitiriwe Urutare mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero y'igikorane catunganijwe ku civugo tegura inzira y'uhoraho. Twarakurikiranye kandi inyigisho zo gukangurira abarongoye amadini, tubaha impanuro zishingiye ku kwisuzuma, kwimenya no guhindura imitima bishira kurengera umubiri. Izo nyigisho zabaye mu ntumbero yo gutatura amatati asigaye yibonekeza mu mashengero amwe. A été animé dans l'intention de contribuer à la résolution des conflits matériels qui s'observent dans certaines églises. Nayo kubijanye n'imigenderanire y'Inama Nshingamateka n'izindi nzego, nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yaraserukiye Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka z'u Burundi mu nama yahuje amanama Nshingamateka na Nkenguzamateka yo mu bihugu bitagiraho vyegamiye yabereye Baku mu gihugu ca Azerbaijan. Abandi bashingamateka bongera baraserukira Inama Nshingamateka mu nama zabereye mu bihugu nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Zambia. Sans de la diplomatie parlementaire du 29 juin au 2 juillet 2022, en tant que président de l'Assemblée nationale, nous avons conduit une délégation. Kubijanye n'imigenderanire guhera kuwa 29 ruheshi gushika kuwa 2 mukakaro 2022 nk'umukuru w'Inama Nshingamateka twararongoye intumwa zagiye gukurikirana inama yabereye mu gisagara ca Baku y'ihuriro ry'amanama Nshingamateka na Nkenguzamateka yo mu bihugu bitagiraho vyegamiye, ikaba yabereye mu gihugu ca Azerbaijan. Icivugo c'iyo nama cari kivuga giti gutsimbataza uruhara rw'amanama Nshingamateka na Nkenguzamateka mu bihugu mu ntumbero yo guteza imbere amahoro ku rwego mpuzamakungu hamwe n'iterambere rirama. Ku magenekerezo ya 8 na 9 mukakaro 2022 umugwi w'abashingamateka b'abarundi bahurikiye mu ishiramwe ry'ibihugu vyo mu turere twa Afrika, Caraïbe na Pacifique barakurikiranye inama kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi, ikiganiro hagati y'abashingamateka n'abakenguzamateka bo muri utwo turere n'umuryango w'ibihugu vyo mu karere ka Buraya ariyo ACP Union Européenne mu ncamake. Ku rutonde rw'uwo muryango mu bijanye n'amategeko ajanye n'amakori mu bihugu bitunze, ubucuti n'urundi rutonde rw'ibihugu biri mu nzira y'iterambere ku bijanye no kugwanya inyuruzwa ry'amafaranga hamwe n'ingendo imaze kugaragara yo guterera imigwi y'iterabwoba. Kuva kuwa 12 gushika kuwa 16 mukakaro 2022 Mushingamateka Sabine na Karutimana icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nshingamateka asanzwe arongoye ishiramwe ry'abakenyezi bahurikiye mu nama nkuru y'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini, yarakurikiranye inama y'umugwi wo guhanahana ivyiyumviro ku bakenyezi mu bijanye n'amahoro n'umutekano kuri ako karere yabereye i Kinshasa mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku magenekerezo ya 19 na 20 mukakaro 2022 Inama Nshingamateka yaraserukiwe mu nama yo mu karere ka Afrika yo gutsimbataza ubuserukizi bw'abakenyezi mu bisata vyo gutunganya amatora mu karere k'ibihugu vyo mu biyaga binini yabereye i Lusaka muri Zambia. Du 19 au 20 juillet 2022, l'Assemblée nationale a été représentée à une rencontre régionale d'apprentissage par les pairs sur le renforcement de la représentation des femmes dans les organes de gestion électorale dans les régions de Grand Lac qui a eu lieu à Lusaka en Zambie. Nayo kubijanye no gutora amabwirizwa, integuro z'ibwirizwa 16 nizo zarungitswe na leta kugira zigwe zongere zemezwe n'Inama Nshingamateka muri iri sasa rya Myandagaro umwaka w'2022.
Inama nshingamateka rero irashima amahoro n'umutekano bikwiye igihugu cose nk'uko abashingamateka bavyiboneye mu ntara bagendeye, bakaba mbere baciye baboneraho n'akaryo ko guhimiriza bene igihugu ku bijanye no kurima muci bakoresheje kuvomera hamwe rero no gukorera hamwe mu masosiyete koperative. Nayo ku bijanye n'amagara y'abantu, inama nshingamateka irashima ingingo zafashwe na leta zijanye no gukinga ya ngwara y'inyonko yafata ibitungwa kugira ntigume irandagata ngo ihave yandukira amagara y'abantu. Au niveau du vote des lois, l'ordre du jour envoyé à l'Assemblée nationale par le gouvernement comprend les projets de loi suivants. Ku bijanye n'imigenderanire, guhera kuwa 29 ruheshi gushika kuwa 2 mukakaro 2022, nk'umukuru w'inama nshingamateka twararongoye intumwa zagiye gukurikirana inama yabereye mu gisagara ca Baku y'ihuriro ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka yo mu bihugu bitagira aho vyegamiye, ikaba yabereye mu gihugu ca Azerbaijan. Icivugo c'iyo nama cari kivuga giti gutsimbataza uruhara rw'amanama nshingamateka na nkenguzamateka mu bihugu mu ntumbero yo guteza imbere amahoro ku rwego mpuzamakungu hamwe n'iterambere rirama. Ku magenekerezo ya 8 na 9 mukakaro 2022, umugwi w'abashingamateka b'abarundi bahurikiye mu ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu turere twa Afrika, Karayibe na Pasifike barakurikiranye inama kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi ku kiganiro hagati y'abashingamateka n'abakenguzamateka bo muri utwo turere n'umuryango w'ibihugu vyo mu karere ka Buraya ariyo ACP Union Européenne mu ncamake. Ku rutonde rw'uwo muryango mu bijanye n'amategeko ajanye n'amakori mu bihugu bitunze, ubucuti n'urundi rutonde rw'ibihugu biri mu nzira y'iterambere ku bijanye no kugwanya inyuruzwa ry'amafaranga hamwe n'ingendo imaze kugaragara yo guterera imigwi y'iterabwoba. Kuva kuwa 12 gushika kuwa 16 mukakaro 2022, Umushingamateka Sabine na Karutimana, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, asanzwe arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi bahurikiye mu nama nkuru y'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini, yarakurikiranye inama y'umugwi wo guhanahana ivyiyumviro ku bakenyezi mu bijanye n'amahoro n'umutekano kuri ako karere yabereye i Kinshasa mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku magenekerezo ya 19 na 20 mukakaro 2022, inama nshingamateka yaraserukiwe mu nama yo mu karere ka Afrika yo gutsimbataza ubuserukizi bw'abakenyezi mu bisata vyo gutunganya amatora mu karere k'ibihugu vyo mu biyaga binini yabereye i Lusaka muri Zambia. Mu vyerekeye kwemeza amabwirizwa, urutonde rwarungitswe na leta mu nama nshingamateka rugizwe n'integuro z'amabwirizwa zikurikira: integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza kwa Republika y'u Burundi amasezerano ahindura ku nshuro ya 2 amasezerano yo gufashanya hagati y'umugwi w'ibihugu vyo mu karere ka Afrika, Karayibe na Pasifike ku ruhande rumwe n'umuryango wo mu bihugu vyo mu karere ka Buraya ku rundi ruhande, yaterewe ko igikumu ikotonu kuwa 23 ruheshi 2000, akaba yahinduye ubwa mbere iri Luxembourg kuwa 25 ruheshi 2005. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza kwa Republika y'u Burundi amasezerano ashinga inteko zirindiriye kuja gutabara mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'injira rya Republika y'u Burundi mu masezerano yo mu mwaka w'1954 yerekeye amategeko agenga abatagira ubwenegihugu. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'iyinjira rya Republika y'u Burundi mu masezerano yo mu mwaka w'1961 yerekeye amasezerano ajanye no kugabanya ibitigiri vy'abatagira ubwenegihugu. Integuro y'ibwirizwa rijanye no guhindura ibwirizwa inimero 1/35 yo kuwa 31 Kigarama 2014 rijanye no gutunganya ivy'amadini. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'ikoresha neza ry'imishwarara n'amasoko ntanganguvu.
integuro y'ibwirizwa ry'iyemezwa ry'amasezerano yo gufashanya mu by'ubutunzi n'ubuhinga hagati y'igihugu cy'u Burundi hamwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Integuro y'ibwirizwa risubiramo itegeko nimero 1/28 ryo kuwa 23 Myandagaro 2006 rijanye n'ibwirizwa rigenga abakozi ba leta muri rusangi. Integuro y'ibwirizwa risubiramo itegeko nimero 1/21 ryo kuwa 31 Kigarama 2010 rijanye n'ihindurwa ry'itegeko nimero 1/15 ryo kuwa 29 Ndamukiza 2006 rijanye n'amategeko agenga intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko nimero 1/20 ryo kuwa 31 Kigarama 2010 rijanye n'ihindurwa ry'itegeko nimero 1/16 ryo kuwa 29 Ndamukiza 2006 rijanye n'amategeko agenga ibisongerezi mu gisirikare cy'u Burundi. Integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko nimero 1/19 ryo kuwa 31 Kigarama 2010 rijanye n'ihindurwa ry'itegeko nimero 1/17 ryo kuwa 29 Ndamukiza 2006 rijanye n'amabwirizwa agenga abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi. Integuro y'ibwirizwa ry'iyemezwa ry'amasezerano yo gufashanya mu vyerekeye ikugwaho ry'impusha zo kurenga imbibe ku nyungu z'abakoresha impapuro z'inzira z'icubahiro passeport diplomatique n'iz'akazi passeport de service hagati y'igihugu cy'u Burundi na leta ya Algeria. Ayo masezerano yatewe k'igikumu kuwa 17 Ntwarante 2022 ya Alger. Integuro y'ibwirizwa ry'iyemezwa ry'amasezerano ajanye no gukinga ko haba itangwa ry'amakori inshuro zibiri hamwe no gukinga ko haba inyuruzwa ry'amafaranga ku makori atozwa ku vyinjiye mu gihugu. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'iyemezwa ry'amasezerano rusangi ajanye no gufashanya hagati y'igihugu cy'u Burundi hamwe na leta ya Israel. Integuro y'ibwirizwa rijanye no gushinga imbibe z'intara, amakomine, amazone, imitumba, amakartier bigize leta y'u Burundi. Integuro y'ibwirizwa yerekeye iyemezwa ry'amasezerano ya Afrika agenga ugwaruka. Ugo rutonde rw'ibizokwigwa mu isasa risanzwe ry'Inama Nshingamateka yo mu kwezi kwa Myandagaro muhejeje gushikirizwa ntiruriko vyose. Bishobora guhindurwa mu kongerako integuro z'amabwirizwa zishobora kuzorungikwa na leta ngo zigwe n'Inama Nshingamateka. Excellences, honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs. Avant de terminer notre propos, nous souhaitons aux honorables députés plein succès dans les travaux de cette session qui commence aujourd'hui. Nous les exhortons à s'investir pleinement pour qu'à la clôture de cette session parlementaire ordinaire, ils soient fiers du travail qui aura été accompli. Nous réitérons nos vifs remerciements et notre sincère reconnaissance à toutes les personnalités ici présentes qui viennent d'honorer cette cérémonie. Enfin, nous déclarons ouverte la session parlementaire ordinaire d'août 2022. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions. Inama Nshingamateka ihamagarira kandi abenegihugu kwitaho gushira mu ngiro ingingo zitangwa n'abajejwe amagara y'abantu zo kwikingira ikiza ca coronavirus kuko casubiriye kwibonekeza muri iki gihe cici. Inyuma yo kugurura isasa risanzwe rya Myandagaro umwaka wa 2022 imbere y'umutaga wo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya kabiri Myandagaro umwaka wa 2022 Nyenitayika Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'Inama Nshingamateka ari kumwe n'ivyegera vyiwe yarakiriye umugwi w'abahinga bishira hamwe ry'abahindi Share Technical Consultants rikora ivyo kubaka
rigiye gukora ivyigwa bishasha by'ahazokubakwa ingoro z'amakoraniro z'inamashingamateka na nkenguzamateka hamwe n'inyubakwa zigeretse zizokoreramo ubushikiranganje butandukanye ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Bitegekanijwe ko ivyo vyigwa bizorangurwa mu kiringo c'amezi 4 gushira ko ayandi mezi 2 yo gushikiriza ivyegeranyo vy'ivyo vyigwa no kuvyemeza ku buryo mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2023 ishirahamwe rizoba ryatsindiye isoko yo kubaka rizoca ritangura kwisuganya mu kwegeranya ibikoresho. Nyaniteka akaba yasavye ashimitse ko iryo shirahamwe ryotunganya ivyigwa bitomoye ku buryo bizokorohera ishirahamwe rizoba ryatsindiye isoko kubishira mu ngiro kugira kandi ikiringo categekanijwe kizokubahirizwe kuko bimaze kwibonekeza hamwe ko ukubahiriza ibiringo bikunze kugorana. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.